muri bino bihe vy'ikanguro. Isengesho nirivuga ngo Mana nyuzuza mpwemu yera uzura muri jewe, mpwemu yera twuzure, abatarabatizwa mubatizwe muri mpwemu yera. Wuzuye uwo mpwemu yera woshobora kuvuga bugaca uriko uravuga mu ndimi, urashobora kuvuga bugaca uriko uravugishwa, bisigura ngo n'ububasha budasanzwe wewe na jewe dukeneye kugira ngo tworoherwe mu gikorwa kandi duce tubera bikimazi benshi. Iyo wuzuye mpwemu yera, ubwo bubasha buri muri wewe bigushiramwo inkomezi, bigushiramwo ubushobozi bukubashisha kuvuga. Iyo wuzuye ntibikunda kuhora, uravuga ugashikiriza ijambo, uravuga ukaririmba ugatazira ishimwe. Burya twuzuye mpwemu yera indirimbo ziradudubiza. Sinzi ko muravyumva yuko hari igihe indirimbo zikama muri wewe, ariko iyo wuzuye wumva indirimbo ije iyindi kaza, naho uba mu cumba ca wenyene indirimbo ikaza n'iyindi kaza. Abaturongora bari hano tuze turabasengera buzure mpwemu yera, indirimbo izohera iyindi ize, kandi yizanwe n'ubu bubasha bwa mpwemu yera. Igira ubushobozi duca tuyakira, tukumva tuyakiriye ari shasha, tukumva tuyakiriye idasanzwe, hanyuma natwe igakora ikintu muri twebwe. Ubu bubasha bwa mpwemu yera ariyo mavuta ya mpwemu yera, nukuri turayakeneye. Uraririmba ishimwe, ugatazira, ukavugishwa, ukavuga ubutumwa bwiza, ukavuga mu ndimi, ugatangaza, ugaproklama ico Imana ikubwiye guproklama. Rero ububasha iyo buri muri twebwe nuhora, turabukeneye rero kugira ngo abandi benshi bashikirwe nibiva mu mutima w'Imana. None ko iyo twuzuye muri mpwemu yera ariho dutangaza ico Imana ivuze, birakwiriye ko twuzura kugira ngo bariya nyene batarabigeramwo ivyo bihe bashikirwe, bamenye ikiri mu mutima w'Imana, bamenye ico Imana itugombako, bamenye ico Imana iriko iravuga mu gihe nk'iki. Ubwo bushobozi turabukeneye.